umuntu niwe umukorera icyaha akanamusaba imbabazi kandi mugatunganya, ariko bwaca ugakora nk'ikindi kintu ngo urasubiriye ngo uribuka ibyo wankoreye ryari. Niko abantu tumeze, ariko Imana yiguhariye. Abakunzi ba Holy Canaan TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze twishire mu biganza by'Uhoraho. Muremyi w'ijuru n'isi, wewe uvyagiye ku ntebe y'inganji mw'ijuru, ngiye bugufi imbere yawe kuri uyu munsi mwiza. Mwami Imana ngushima, Mwami Imana nkuninahaza kuko nico naremewe. Ngiye bugufi imbere yawe ngukengurukira urukundo rwawe n'imbabazi zawe zigeretse ku zindi. Mwami Imana utugirira uko bukeye nuko bwije. Mwami Imana wewe nta na rimwe wo kurengagiza umugororotsi, ariko ijisho ryawe rihora ku bagukunda n'abakuronderana umwete, kuko niko wabivuze, gukunda abagukunda kandi abakuronderana umwete bakubona. Mwami Imana ntiwanka umuntu, ariko wanka icaha kiba muri we. Arico gituma nsenga ngo umwana w'umuntu yihane aguhindukirire kugira agirirwe neza. Ushimwe kandi wubahwe muri byose na hose, mu izina rya Kristo Yesu umwami wanje senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe uyu munsi ni ijambo rivuga ngo reka hunga icaha kugira ngo ureke kuzibira umugisha w'Imana ku buzima bwawe. Haleluya. Hunga icaha, reka gukora icaha, yava mu vyaha, kuko icaha nico kizotuma Imana iba kure yawe. Ariko nutaba mu vyaha, Imana izobana nawe imisi yose. Haleluya. Kuko Imana ntiyanka umuntu, ariko yanka icaha kiba muri we. Reka rero dusome ijambo ry'Imana muri Yesaya. Turasoma igice ca 43, dusome kuva ku murongo wa 22 dushikane ku murongo wa 28. Ariko rero Yakobo we ntiwanyambaje, Isirayeli we waramparurutse. Ntiwanzaniye imyagazi y'ibimazi vyawe ngo byo guturigwa, kandi ntiwanyubahishije ibimazi vyawe. Sinakugoje kunshikanira ibimazi, sinakuruhishije imibavu. Nta vyitwa kanehe imota neza wanguriye amahera, kandi ntiwampagije ibinure vy'ibimazi vyawe, ariko ni wewe wangoje ivyaha vyawe. Mbere wanduhishije ibigabitanyo vyawe. Jewe ni jewe nyene mpanagura ibicumuro vyawe ku bwanje nyene, kandi ivyaha vyawe sinzosubira kuvyibuka. Nyibutsa tuburane, shinga urubanza rwawe kugira ngo utsindanishirizwe. Sogokuruza wa mbere yakoze icaha, n'abakuvugira bancumuyeko. Nico kizotuma ntetereza abakuru bahera, kandi Yakobo nzomuhindura ikivume na Isirayeli igitutsi. Murumva Imana ko iriko iraburana n'abantu bayo. Imana iriko irababwira, iriko irababarira ati jewe sije nabaretse, sije nahemutse kujo navuze, ati ahubwo mwebwe nimwe mutigeze mwubaha amategeko yanje. Kandi igihe cyose umwana w'umuntu atubasha itegeko ry'Imana aba kure y'Imana. Haleluya. Kuko Imana yo nta na rimwe iva mu kibanza cayo. Imana ni musigwa musango, aho yisize niho uzoyisanga. Wewe ni uva mu kibanza babwirizwa kubamwo kugira ngo Imana mugendane nayo. Imana idutabare. Rero ngaha iravuze ngo ariko rero Yakobo we ntiwanyubahishije. Urumva, iyo twebwe abana b'Imana tutariko turubahisha Imana, tutariko turakora uko ijambo ry'Imana rivuga, tuba turiko turasuzuguza yaduhamagaye. Ariko urashobora kubona umuntu yitirirwa izina ry'Imana, umuntu yitwa ko akorera Imana, umuntu yasizwe, ariko akaja wumva wamwitegereza ukaraba ibintu ariko arakora, ukavuga ati jewe hako nizere iyi Mana
iyi mana yiwe noyiheba. None tugerageze twiyumvire, none wibaza imana ko imererwa gute? Uze urabe n'umuntu wawe ukunda cyane, iyo ariko arakorera amakosa umubona, wumva ushaka kwinyegeza, wumva ushaka ko ata muntu n'umwe yomenya nuko ari umwana wawe canke ari umugabo wawe canke ari umugore wawe canke ari umuvukanyi wawe, wumva umenga ntushaka ko ari umuntu n'umwe yo gukonekita nawe, yovuga ati bajya abantu hari ico bapfana. Kubera iki? Kubera amaba ariko arakora. N'Imana rero birayibabaza iyo ibona abana bayo turiko dukora amabi. Imana iraba hirya ikavuga ngo numva ndiko ntashaka no kumuraba, kubera ngo umunyabyaha imbere y'Imana ngo aba ari gisesema. Haleluya, aba ari gisesema. Mugabo ntaba ariko Imana ntiba yanse uwo muntu, ariko iba yanse ibimukorerwamo. Kujya n'umuvyeyi canke umuvukanyi canke umugabo canke umugore, burya ntaba yanka umugabo wiwe canke ntaba yanka umugore wiwe, ariko aba yanka ingesi iri muri we. Haleluya, aba yanka ibikorwa akora, ariko abamukunda bayifuza yuko yomera neza. N'Imana yacu bantu b'Imana nuko ici twifuza ko nuko tugira iki, tugendera mu murongo yatrashije. Haleluya. Irariko iravuga ngo Yakobo we ntiwanyubahishije, Isirayeli we waramparurutse. Urumva? Akurazi kubona umuntu aguharuruka mwakundana, ukaja ubona umugenzi wawe ukunda cyane canke umugore wawe ukunda cyane akakubwira ati je numva ntakigukunda, canke umugabo wawe akakubwira ati jewe singishaka kubana nawe, naronse uwundi nikundira. Ukabona abana b'Imana bahimbaza Imana bagatazira Imana gushikaho n'amahanga amenya ati ihanga rya Isirayeli n'ihanga ryatoranijwe n'ihanga ryubaha Imana, ariko igitondo kimwe bakizera ibintazi. Bakizera ibintazi, bakifatanya n'abanyamahanga bagasenga ibigirwamana. Bibabaza umutima w'Imana. Iravuga ngo Isirayeli we waramparurutse, kera ntivyaruko. Kera ntivyaruka, ariko waramparutse, warantaye, waranyibagiye. Uribaza guhemukirwa n'umukunzi wawe? Wibaza ko ari ikintu coroshe? Wibaza ko ari ikintu coroshe? Ngo ntiwanzaniye imyagazi y'ibimazi vyawe vyo guturigwa. Urumva? Ntibashikaniye Imana. Ariko uyu munsi bantu b'Imana ntituzi ari ibimazi bindi. Imana ishaka ikimazi c'umutima wawe, ishaka wewe. Haleluya. Ishaka wewe, ishaka jewe. Haleluya. Ko duhagarara imbere yayo turabera, duhagarara imbere yayo tuyihimbaza n'imitima iciye gufa n'imitima imenetse. Haleluya. Abakera bazana ibimazi, ariko ikimazi caratanzwe ni Kristo umwagazi w'Imana nzima. Twarababariwe ibyaha byacu. Ariko uyu munsi ikimazi ishaka n'umutima wawe. Haleluya. N'umutima uyimenekeye, n'umutima uyubaha. Imana iravuga ati ntiwazanye ibimazi vyawe, kandi ntiwanyubahishije ibimazi vyawe, sinakugoje kunshikanira ibimazi. Urumva? Imana nukuri ibimazi sivyo yari yitayeho gose, sivyo biba bihangayikishije gose, ariko ikiba gihangayikishije umutima w'Imana nuko wewe ugendera mu murongo, nuko wewe uyubahisha, nuko wewe utifatanya n'abanyabyaha. Haleluya. Kuko hariho abantu bibaza ngo ibyo abantu bakorera Imana nibyo binyiganyiza. Oya, ushobora kuyikorera ibintu Imana ntinabibone. Imana ntinabibone kubera umutima uzanye iryo shika mu mbere y'Imana ukusa. Ariko Imana yitayeho umutima wawe gusumba ibindi bintu byose. Ibindi bikorwa byose wokora umutima udatunganye, ibyo ntibinyiganyiza umutima w'Imana. Haleluya. Imana rero ikiravuga ati byo sibyo nakugoze, sibyo umbe ngo nta n'ivyitwa kanehe imota neza wanguriye amahera. Urumva? Ati sibimota neza wanzaniye siki. Oya, kandi ngo ntiwampagije ibimazi ibinure vy'ibimazi vyawe, ngo ariko ni wewe wangoje ivyaha vyawe. Mwumvise? Ibyaha nivyo bibabaza Imana, nivyo bibabaza Imana.
Imana si ibikorwa byawe yabitayeho gusumba byose, ariko icyaha kiba muri wewe nico kibabaza umutima w'Imana. Haleluya, haleluya. Ngo ariko wewe wangoje ibyaha byawe, mbere wanduhishije ibigabitanyo byawe. Mwumvise, ibigabitanyo byawe biraza ishinga umutima w'Imana. Iyo uri gukora ibyaha Imana irababara. Haleluya. Ngo ni jewe nyene ni jewe mpanagura ibicumuro byawe ku bwanjye nyene, kandi ibyaha byawe sinzosubira kubyibuka. Iyo ugarutse ku Mana, Imana niyo iraguharira. Ibyaha ngo biterera mu gobo gukwibagirana, ntisubira kubyibuka nkatwe abantu. Umuntu niwe umukorera icyaha akanamusaba imbabazi kandi mugatunganya, ariko bwaca ugakora nk'ikindi kintu ngo urasubiriye ngo uribuka ibyo wankoreye ryari. Niko abantu tumeze, ariko Imana yiguhariye iribagira igatangura bishasha. Haleluya. Imana igatangura bishasha. Ngo nikuraho ibyaha byawe sinzosubire kuvyibuka. Nyibutsa tuburane, shinga urubanza rwawe kugira ngo utsindanishirizwe. Urumva Imana iriko iravuga ati ni jewe nakurenganije, ni jewe nakurenganije. Uyu munsi kuriko urakora ibyo uri kurakora ni jewe. Rero Imana n'ukuri ntica urubanza rwa ngondagonda. Imana nta muntu n'umwe ushobora kurenganya. Imana iragororotse. Narigeze kubabwira nti Imana na Satani ntishobora kuyirenganya. Ntishobora kurenganya Satani, kuko Satani arafite igihe kiwe cyo guhanwa. Uyu munsi aracakora, kuko hariho abantu benshi bibaza mbega no kubera ko Imana yemera ibi bibe. Imana irera, Imana iragororotse. Yaguhaye ubwenge ikurutisha ibindi biremwa byose kugira ngo uhitemo. Wemeye kuguma mu bwami bwa Satani ntiguforsa kugukurayo. Aka ntiguma iguforsa, ariko iguma ivuga. N'ubu ndiko ndavuga niyo. Iri ni jambo ryayo, si jambo ryanje. Haleluya. N'abandi bariko baravuga. Ni ikikoresha. Wewe ni worosha umutima ukihana, yoyo yiteguye kukugirira neza. Haleluya. Yiteguye kukugirira neza. Rero niyihanagura ibyaha byawe, iyiguharira guharira kandi kavyibagira ntisubire kuvyibuka ukundi. Haleluya. Ngo sogokuruza wa mbere yakoze icyaha n'abakuvugira bancumuyeko. Murumva, basogokuruza bacu baracumuye, n'abakozi b'Imana ngo baracumuye. Baracumuye nabo bakoze ibyankwa n'Imana. Ngo nico kizotuma ntetereza abakuru bahera. Urumva, Yesu ijambo ry'Imana riravuga ngo hariho abazobwira ngo mva imbere, ngo sinigeze kukumenya. Kandi bakoreye Imana, bari bazi ngo bariko bakorera Imana, ariko bakora ibizira, bakora ibyankwa n'Imana. Kandi abo bakora ijoro n'umurango, ariko Imana ivuga ati wakora ibyankwa nanje. Haleluya. Kandi Yakobo nzomuhindura ikivume na Isirayeli igitutsi. Mwumvise, aba bari abana b'Imana, yari shamvu y'Imana, ariko nta kintu na kimwe kizobuza ko abamwiyitirira batagenda uko ashaka, nta kibuza ko bazohinduka agatetereza. Haleluya. Baciga urubanza hamwe n'abanyabyaha ko nabo batigeze bagoroka bakora ibyankwa n'Imana. Rero bantu b'Imana, twirimbure turabe ingene duhagaze. Haleluya. Imana siyo, n'ubu ndasubiye kubivuga, siyo yananiwe gukora. Imana siyo yananiwe gukora. Icyaha kiri muri twebwe nico gituma kizibira umugisha w'Imana ku buzima bwacu. Imana yo yiteguye iminsi yose kugira neza abana bayo, ariko igituma udashobora kugirirwa neza ni icyaha kiba muri wewe, ni icyaha kiba muri jewe. Haleluya. Ariko twitandukanije tukiranja ku murongo Imana ishaka, nta kabuza na kamwe Imana iratugirira neza. Rero Imana yo mwijuru ibampera umugisha. Imana Data rugira byose uri mwijuru, ndaguhimbaza kandi ndagutazira, kuko wewe udashobora kwivugura uja kuco wavuze. Ico washinze, ico wategetse cyose Mwami Imana, ni twebwe nk'abana b'abantu tuja kwikonforma ku murongo wawe kugira ngo dushobore gushikira umugisha wacu. Rero ndasengera bera bose
bazokumvira ijambo kugira ngo umuntu wese yishire ku munzani abone urugezi agezeko. Niyaba yarasubiye inyuma ahindukire kuko wowe uteze ibiganza ubitegeye abakuzako bose. Shimagizwa kandi wubahwe muri byose na hose, n'izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami wanje, senze nizeye ko uvyumvise. Amen, amen.